iyo umuntu akiriko aragwana n'abinyama n'amaraso uyo muntu aracyari umwana mu vy'imhemu uyo muntu aracyari mu bebe spirituel aho hamwe ubukigwana n'abantu b'inyama n'amaraso yamvuze yanyishuye nabi uri umwana gute ushobora kukugwara umutima kubera ijambo ribi umuntu yakubwiye uragira aho unigana n'abakuru n'abafise ububasha uracyari ku rugezo rw'abafise inyama n'amaraso umutima ugahagarara umutima ukagira ibibazo vyakweriwe w'Imana kwiteze ko mu guverineri spirituel bavuze ngo abo tunigana sabi inyama n'amaraso aburumva ntibanarimo n'abinyama n'amaraso bo uracyari inyuma mugabo kubandi tunigana n'abafise ubwa mbere na mbere abakuru abafise ububasha abaganza iyi si y'umwiza nimhemu bizahantu ho mwijuru ufite uriko uriga ni constitution ya gouvernement satanique igisirikare cy'ubwami bw'Umwiza kigizwe n'izi ngezo zine iyo uriko uragerageza kuduga avuga toyaye uyu ni umwaka wanje wo kuduzwa ati wanyu ntuzi ko imhemu z'ubukare umugabane wanya toya ndaze kumukene mw'izina rya Yesu ikayiheza ivyo kugwego rw'iwawe ivyo wabihejeje mugabo tuza kurundi rugezo rumwe hariya jewe yancise mwene mumureke ngo arengane siriya muhemu bizikabwira bakuru bazo wagera hano myene n'intambara yo indwi ku murongo wa mbere ngo umuntu ari mw'isi ntaba ari mu ntambara n'intambara you have to fight nagwanye intambara nziza y'ukwizera nagwanye intambara nziza y'ukwizera inyuma yaho ukarengana naho myene ntibirahera iyo ugeze ngaha naho myene hari intambara biza kuhagwana iyo ugeze kuri rugezo n'urugezo rw'abacunguzi iyo urenganye ngaha ubusigaje etape ya nyuma aha rero niho ugwana na segaba ubwami abanyefeso igice cya 6 ku murongo wa 12 ngomba ndabibiri banga haravuga ngo kuko abo tunigana atarabinyama n'amasomani majambo ivyacu nk'abana b'Imana kubijanye no kuduzwa si keso y'umuntu w'inyama n'amaraso iyo umuntu akiriko aragwana n'abinyama n'amaraso uyo muntu aracyari umwana mu vy'imhemu uyo muntu aracyari mu bebe spirituel aho hamwe ubukigwana n'abantu b'inyama n'amaraso yamvuze yanyishuye nabi uri umwana gute ushobora kukugwara umutima kubera ijambo ribi umuntu yakubwiye uragira aho unigana n'abakuru n'abafise ububasha uracyari ku rugezo rw'abafise inyama n'amaraso umutima ugahagarara umutima ukagira ibibazo vyakweriwe w'Imana kwiteze ko mu guverineri spirituel bwira umuntu ati ivyo ubwana tubishire hasi twegegwe imbere ku vyo gutungana so muri Kristo Yesu abahebura 6 ku murongo wa mbere mhere ngaha gatoye nigishe bano bantu bwira umuntu ati uteza gukura ibije no kuduzwa n'ivy'abana bakuze nukure turengana ivya mbere vya Kristo ari ivya mbere vya Kristo izindi commentaire tubone ivyo muri creche muri Kristo hariho creche hariho maternelle turengana ivya mbere Kristo ni kirere ni dimension aho hari amanivo cyane hariho amadimension hari ingezo zitandukanye hari ivya mbere vyo muri Kristo ibi navyo sibindi nibijanye kugira gushara itangura ryo kwihana ibijanye ivy'ibikorwa vy'imfagusa kwizera Imana nimwizera Imana ivyo ni vya mbere vya Kristo mugabo egegwa imbere gatoya ku murongo wa 4 kuko abamaze kwakigwa n'umuco bagatamira ingabire iva mwijuru bagasangira mwemu yera uvuze ku murongo 5 acavuga ngo bagatamira ijambo ryiza ry'Imana n'ububasha bwo mu gihe apana barimo mu gihe kizo abo ndiko ndavugana nabo abantu bariko barahangana n'ivyubu no nabantu bariko baragwana ku bwa kazoza k'imiryango yabo ku bwa kazoza k'ibihugu vyabo ku bwa kazoza k'amajenation sivyo nivyo muri kazoza abandi bariko biga ukungene tuzoja kuba kuri Mars abandi bariko biga ukungene tuzoja ku kwezi bukuti nivyo mu gihe kizoza sibijanye na wewe sibijanye n'intambara ziwawe no nibijanye n'umwana navyaye nibijanye n'uwazovyara no kumutegura ikibanza ciza sobora kugira inkovu sobora gukomera shobora kugira amasikatrice atandukanye ariko abazoza inyuma yiwanje bazosigarana iragira idasanzwe baronderewe n'umuhizi yabaye imbere ya turengana ivya mbere tugeraho dutamira ijambo ryiza ry'Imana ubasha bwo mu gihe kizoza sisi bakabivamwa abo ni babandi bari mu vya mbere ntibishobora kuzusura kubahindura basha ngo bihane kuko bongera kwibambira umwami w'Imana bakamutetereza ayibonekeza n'abantu bageze ku rugezo aho sibijanye n'icaha gusa bakora siko bumva kino kintu hariho kwirinda icaha hakaba ni conscience yo kutababaza umwami hari abantu bashobora kwirinda bakagira discipline hari umuntu ashobora kutumviriza afeke ingwara ufise wihenze ugasubukanywa inzoga bizuba biheze agacereka kuzinywa suko yakijijwe ni kubera bamubwiye ibishobora kumubako mugabo hari uwundi kudakora icaha kwiwe sukwirinda kuzoja mu muriro sugutinya umuriro yageze ahantu akunda umwami wiwe yageze ahantu afatana n'umwami wiwe ku buryo atohirahira ngo amubabaze sisi kumva itandukano ry'abantu babiri umwe ari karagwana ariko undi ageze ahantu afise conscience umwami wanje ibintu abikunda
Haleluya. Okay, garukire mu Efeso. Bavuze ngo abo tunigana sabi nyama n'amaraso. Aburumba ntibanarimo nabinyama n'amaraso. Bo buracari inyuma. Mugabo kubandi tunigana n'abafise ubwa mbere na mbere, abakuru, abafise ububasha, abaganza iyi si y'umwiza nimwe mu bizahantu ho mwijuru. En fait uriko uriga ni constitution ya gouvernement satanique. Igisirikare cy'ubwami bw'Umwiza kigizwe n'izi ngezo zine. Hariho abakuru, aba ni babandi basegaba, aba ni babandi baba gouverneur, aba ni babandi buburere, aba ni babandi bicara bakavuga ngo dukeneye ko Musaga imera gutya, dukeneye ko Afrika imera gutya, dukeneye ko aha amaraso aseseka. Abo n'abakuru nibo bemeta, nibo batanga, nibo bashinga, nibo bashiraho amaprogram. Ugasanga hariho program ati no muri CRG bari mu mwaka wo kuduzwa, mukora ibishoboka vyose abo kuzina ingezo zindi ntihagire n'umwe aduga ngo agera ahantu. Ibi biciye mukibaza ngo wahejeje. Ukuduzwa ndiko ndavuga suko, ukuduzwa ndiko ndavuga ni hahandi urazi Danieli haragira ahantu adasubira kuba umuntu ariko acika ikintu. Sauli yahoze ari umuntu, mugabo mpemu Imana avugana Anania yavuze ngo uwo muntu ni ikintu, ni itoranirije. Ndashaka kuva kuba ku rugezo rwo kuba umuntu ucika ikintu. Ari gouverneur yari ugwego, umubwiye nabi n'ugome ngubwiye umuntu Joseph, mugabo utusa ugwego. Hariho listen, Petero ivyakozwe mu gice 5 hari umugabo n'umugore twananiye na Safira, bo bibaza ngo n'umuntu, mugabo ntibazi ko Petero nakiri umuntu. Petero yacitse intebe, vuga ngo intebe. Ananiya araza, twagurishije aya, wakire muntu w'Imana. Petero amwitegereza, hamwe tivyakwere murubahutse kubesha muhemu yera hagati yacu. Yarabeshe muhemu yera canke yarabeshe Petero? No, talk to me. Yarabeshe nde? Petero. Muga Petero avuga gute? Avuga ngo Petero maze niki gitumye muhuza inama kugerageza muhemu umwami Imana. Tumwe majambo sinkiri Petero ahandi nakintu nakimwe yigeze, kubera ko gusa yubahutse yamumenyesheje cyakoze kugira ngo twebwe tuzosoma no makuru tuze tumenyereza ico Ananiya na Safira bazize. Ntibazize kubesha umuntu, bazize kubesha ugwego. Nisho namatwe ndababwira ntidushobora gutanga ibiturire mu isi y'imwe. Wotanga igiturire mu isi y'umubiri, muga niho tanga igiturire mu isi y'imwe. Mu isi y'imwe muri dukorompa birivuga ngo Imana yacu nitoranya ku butoni mu mahanga yose. Umuntu wese ayubaha agakora ibyo kugoroka iramwemera. Hano muri isi ushobora gukoresha ikimenyane, ushobora kuba nzinanye na naka kanshishirizamo, ushobora kuba nzinanye na naka ejo twari dutonze umurongo menyana n'umuhambwe ingo tugane vuga nti oya reka ngume hano numva no bikora gutya. Wasohoka imbere je sohoka nevye cyane gose. Ni mu isi birakoreka, muga mu isi y'imwemu nta etape ni muzosimba. Ivyo wibaza ko warenganye bikurindiriye imbere. Mu isi y'imwemu nta deni turya. Hano muri ino si urashaka kurya ideni. Aha ni mu isi. Mu isi hariho uburyo ndafise aba fiscaliste ngaha, hari uburyo ushobora gukwepa amakori, hari ukuntu bikogwa. Aho ni mu isi garagara. Ariko mu isi y'imwemu ico utarishe ngaha uzokiriha ngaha. Ni wagenda utakirishe na Mariye Rusizi umwana wawe azokiriha. Hari abantu uyu munsi naje bo ndimwo twahereye kuriha ibirarane metro by'abavyeyi bacu. Uriko mushino uravuga okay, reka twekege imbere gatoya. Abo tunigana sabi nyama n'amaraso ariko nabakuru nabafise ubasha nabaganza isi y'umwiza ni mhemumbi z'ahantu ho mwijo n'ingezo zine. Iyo tugeze kuri urugezo rwo kuduzwa mu vyumve neza, d'abord ngoma ndabishurike urugezo rwa nyuma, rank ya nyuma canke grade ya nyuma ni imhemumbi z'ahantu ho mwijuru. Izijya muri ko muragwana, ziyazi gutera kwisambanya, ziyazi gutera kuraba porno, ziyazi gutera kwifuza. Nigo rugezo rwa nyuma. Ubwo uteza kumaze kugira iki kurutsinda ukavuga ati cewe ndi wa Kristo, ivyanje vyose ibingize vyose n'ivyiwe. Umubiri wawe ukawubamba, wasiwe uri kibambwe. To uteza kubamba umubiri wawe ukabamba isi, ubikibambwe n'isi nayo nyene ibikibambwe. To ibintu bibiri bibambwe ntaho bisohurira. Ani bijana guhindura umubiri wawe umuja. Ibi ni mwendo babwira detective ibicano bibagwanya. Menya neza ikutuma ukora bigikora. Ibi ni ivyo ku rugezo rwo hasi wiza kubanza kurengana. Iyo umaze kururengana, iyo uri kuragerageza kuduga avuga toyaye uyu ni umwaka wanje wo kuduzwa. Ati wanyu ntuzi ko imhemu z'ubukene ari umugabane wanya toya ndaze ku umukene mu izina rya Yesu. Ikayiheza nkomera amaje. Paul agasema ngo sinibwira ko maze gushika arivyo wahejeje, ivyo kugwego rwiwawe ivyo wabihejeje, mugabo tuza kurundi rugezo rundi. Hari yateje we yancise mwene mumureke ngo arengane. Siriya muhemu bizikabwira bakuru bazo wagera hano myene n'intambara. Yo indwi ku murongo wa mbere ngo umuntu ari mu isi ntaba ari mu ntambara. N'intambara you have to fight. Nagwanye intambara nziza y'ukwizera, nagwanye intambara nziza y'ukwizera, inyuma yaho ukarengana naho myene
ntibirahera uhejeje impemu bizano ho mu ijoro urenganye abaganza iyi si y'umwiza. Aha rero ubugeze kuri ba nyene ububasha kame mumaze kugira ngaha uri kurakura uri kurizegwa kandi intambara utsinda nivyo bitsibo Imana ikwambika kuzizokwirikira. Iyo ugeze ngaha naho nyene hari intambara biza kuhagwana. Izi ni za ntambara tubona ba Jefta bagwana, izi ni za ntambara tubona Yosefu yagwana kwa muka Potifari. Ntarashika hariho basega babubwami ni hari inyuma mugabo nungaha naho nyene hari intambara biza kugwana naho. Iki gihe nukiri mu bijanye n'umuceri n'ibiharage by'abana, iki gihe nukiri mu gihe cyo kurondera ivyo urya n'ivyo wambara, iki si gihe cyo kurondera favoritisme y'abantu, ibi si bijanye n'amendamite boguha n'umushahara boguha. Aba wamaze kugera ku rugero havuga ati donc uyu ari muri ba bacunguzi Imana yasezerana kizoronki. Iyo ugeze ku rugezo n'urugezo rw'abacunguzi ni handi ugwana intambara ziguhesha icicaro munyubize neza cyo gucika kirokora mu runganwe rwawe. Itanguriro mpagatoya itanguriro igice ca 50 ku murongo wa 19 nyarukiriza gatoya rushikane kuri 21. Yosefu arababwira ati ntaco mutinya, mbega jewe ndi mu gishingo c'Imana kubwanyu mwagabiye kungirira nabi ariko Imana yagabiye kubizanisha ivyiza. Aha ni kuri gwa rugezo umuntu wese akugirira nabi aba ariko araguhezagira utavyuze. Hari rugezo ugera ko Dawidi yageze hano hantu witwa Shimera mutuka aramubwira bayo wabati none tumyice tumukureho tumukorere iki. Dawidi abwira ati ntagico mumugira, mbega hamwe yo bari Imana yamutumye kuntuka ariko nimba atari Imana mutumye ibitutsi vyose ariko aranuka Imana izobinshikiriza ari mihezagiro. Aha ni gwa rugezo bagukubita ikofi ukabandanya undi ati abameze gutyo baracari hari inyuma. Iyo amaze kugera kuri no rugezo urabizi neza yuko nibijanye n'intebe y'ubutabazi ubwiza kwicarako. Raba Imana yagabe kubizanisha ivyo kugira ngo ishitse ibiriho muri iyi minsi. Raba kino kintu ikize abantu bangahe, ikize abantu bangahe. Mbwira umuntu ati ugiye gukiza abantu benshi, uri wo gutabara abantu benshi, uri wo gukiza abantu benshi. Ibi si bijanye n'umuryango wawe, ibi nibijanye n'uburere, ibi nibijanye n'amakontina, ibi nibijanye n'isi kugira ngo Imana ikize abantu benshi boye kugira iki, boye gupfa. Iyo urenganye ngaha ubusigaje etape ya nyuma. Aha rero niho ugwana na segaba ubwami. Aha niho Daniel yarageze ariko dafisha muri ubuhanuzi ko umuntu ari muri kino kibanza. Igihe uzobugeze hano hantu nyarukiriza Daniel sumwe Daniel hagenye 13 umvigene ijambo ry'Imana rivuga. Iki ni gihe umviriza utegwa n'imhemu z'uburere, utegwa n'imhemu ivuga ngo ni jewe ntuma habama divorce muri kino gihugu, ni jewe ntuma abamama batavyara. Aha ni ugwana n'imhemu ati ni jewe ntuma abantu badahezagira. Mu misi yahera muri retraite nagwanye nimwe muri izi mhemu zibuza abana Imana kwagukirwa kandi abona kincumise ahantu hababaza mugabo ndangiza ndacisha. Iki ni gihe ugeramo abantu bakomeye cyane bakorana n'izi mhemu kugira ngo ubabara ucike intege n'abantu bo warakunze ukitangira ugahebera ubuzima bwawe bwose. Ni handi uhindukira umuntu agucumise ati wewe abandi sofu wewe nta wewe unkorera ivyo. Cugiye ngwana niyo mhemu yambwira ngo nzokorana n'abantu bakwegereye bore huce mugira ubwo abanyegereye simwebwe. Raba kiro kintu sega ubwami bw'uperesi yamaze imisi 20 andwanya gutuma naza kugwanywa na segaba gubwami bw'abaperesi. Hanyuma Mikayeli umwe mu bagabisha mwibuke ko izi ntambara ziriko ziraba hari wari yafashwe yitwa Gaburiyeli. Iyi misi yari otage yari yafashwe mpiri. Daniel aragwana imisi 20. Ani hantu iyo ugeze ku rugezo nta treve ibaho nta seserofe ibaho, urapfa canka gapfa kama mbaya. Ani habintu ngurumva ngo ibiganiro vy'amahoro wageze aha habiza kuboneka utsinda. Hari yarashobora kuba kudubura ibiki. Iyo ugeze nga Daniel yarateguye gusenga imisi 21 mugabo vyamusabye kabandanya kirana kugeza urugamba ruheze. Raba hanyuma Mikayeli umwe mu bagabisha bahambaye ndasenga Imana ibarungikira ubufasha buvuye mu ijoro murengane urugezo rw'ababuza kwagukirwa kuduzwa gukomera gutotahara kubera umugisha benshi gutabara benshi kuba abacunguzi. Mikayeli aza kumutabara, Mikayeli aza kumufasha, Mikayeli aza kugwanana nawe. Shaka ndangiza abwira kino kintu ntituri twenyene abafise ivyo basezeraniwe bikomeye by'akabura rugero bihambaye cyane. Ntituri twenyene dushobora gusugerezwa impande zose ariko ntituzoshika mu mbombane. Haleluya!
Imana imurungikira Mikayeli, Imana ikurungikire umumarayika w'intambara. Mikayeli ni umumarayika w'intambara agufashe gutorera inyishu ico kibazo bituma mu muryango wanyu mwama mumeze kurya mumeze, bituma mutaduzwa ngo mushike kure Imana yavuze ko muzogera. Abikono ba 2:4 kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri ariko imbere y'Imana. Narivuze ngo imbere y'Imana bifise ububasha n'ubushobozi bwo gusingura akarimbi. Uragiye gusingura akarimbi, apana akarimbi kuri wewe gusa, akarimbi ko mu gihugu cawe, akarimbi ko mu muryango wawe, akarimbi ko mu rungano rwawe. Gusingura akarimbi ngo gusingura akarimbi, gusingura akarimbi. Turagiye gusingura akarimbi. Umurongo wa 5 umviriza, dusingura impare n'igisizwe hejuru cyose kiyasiriwe kugwanya ukumenya, apana kugwanya abantu. Ni mwemu nikigatanya, ni forteresse izezwe kugira iki? Kugwanya kumenya Imana. Sibizanye n'amapromotion y'abantu, sibizanye n'ivyaha by'abantu. Ni mwemu ikeneka abantu batamenya Imana, ni mwemu itekeneka abantu bahisurwa amabanga mu byo bw'imwemu, ni mwemu ikeneko abantu biziba amatwi kugira ngo ntibumve ijambo ry'ukuri. Kuko abantu bamenya Imana ubutabazi buraboneka, abantu bamenya Imana kubohoka kuraboneka, abantu bamenya Imana. Bivuze nk'umupapa nk'uyu ati imisi yose vendredi turambarara n'umuryango wanje hasi, bafite igitanda cyiza, bafite icyumba cyiza, mugabo barazi ko ico bari ntaco bari batagizwe n'Imana. Ntugire ngo nibindi. Rafa pasara umuntu yaje kundondera ngo yambonye kuri YouTube, baravuga ati ni wewe ndabara, afise umugabo w'umurozi yaramutanze atanga uruvyaro rwiwe, ubahangana gutya, rimwe amuteza accident ariko aramubona yibaza ko yabihejeje, mugabo asanga Imana iramukuye aho hantu. Ati none nkuri iki umukozi w'Imana, ariko icyatumye abijamwe ngo yabonye mu buzima byanse. Hamagira abandi bantu babwira ati ingo tugende Tanzania, hari abantu bajire gufasha abantu kugira ngo bikunde. Abo ni bande? Ishengero tugeze ahantu tugwiza guprova isi yuko umugisha womnyene w'ukuri utanga amahoro uva ku Mana no ku mwana wayo Kristo Yesu na muhemu w'Imana. Mugabo uraza kumubwira iki nawe uri faible imbere yiwe? Uraza kumubwira iki abona ufise amafaye muri wewe? Uraza kumubwira iki abona intege nkezi wawe? Turi mu gihe aho ubwami bwiza gutera ubundi, cyo nita administration parallele. Ntibadukanga ngo nibi turati ico turi natwe. Ni Goliath na Dawidi uje kungwanya mu izina ry'Imana zawe, nanje kukugwanya mu izina ry'Imana ya Israeli. Les géants contre les géants. Aho giriki hagaro mu isi y'imhemu. Utuvu umuntu avuze ngo ndi mwemu mbi, idayimoni gusize we baca baza kurondera iyonde. Sindaba hifi mbaye wa mushinwa ndabigisha kwirobera. Senga rondera mu nyonga z'Imana. Soma ijambo ry'Imana wige umenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Naco mfise nakuye ahandi hantu hatabaho torongo. Imana iko nanje niyo Mana mfise muri wewe. Dutandukaniye kubiguzi turiha.